ugukira n'ihinduka ry'ukuri. Niryo jambo tuganira no munsi. Ugukira n'ihinduka ry'ukuri. Nagiye ndabona abasengegwa bagakira ku mubiri ariko akicwa n'akabonge, akicwa n'imibabaro. Uwundi nawe akaba afise amagara twavuga ko ari meza, atana kabonga agira ariko agahereza muri gihenomu. Turakeneye kumenya ugukira ariko kandi n'ihinduka ry'ukuri Imana itwifuza ko. Muri ino si rero hari ibintu byinshi bitandukanye bishobora kuduhenda bikanatwereka yuko ari byo bizima ariko atabuzima birimo. Uno munsi nifuza ko tuganira ku gukira n'ihinduka ry'ukuri. Dusoma muri Mariko mumbabarire, muri Mariko igice c'8 22 ushaka ku 26. Mariko igice c'8 murongo wa 22 gushika ku murongo wa 26. Ni giki cyo ntuma nkira kandi nkabona ihinduka rizima ry'ukuri. Ihinduka rizima ry'ukuri atari jyaga heyi. Ni iki cyo tuma nkira kandi nkakira burundu. Turagiye kuganira ku bintu bishobora kudufasha gukira no guhinduka ngo tugumane guhinduka twahawe. Icambere tuganira ko no kwizera. Ukwizera. Turasomerwa badusomere kuva ku murongo wa 22 muri ico gice nyene ca Mariko 8 22 gushika kuri 23. Baraza bashika i Betsaida bamuzanira impumyi baramwinginga ngo ayikoreko. Afata iyo mpumyi ukuboko ayikura mu mihana ayicira amate mu maso yayo ayirambika ko ibiganza arayibaza ati hari ico ubona. Bamuzanira impumyi ariko ngaha hari ahantu hanyoheye hanyereka ingene abo bantu bazanye iyo mpumyi ico bifuza ngo bamuzanira impumyi. Bari mu gisagara citwa gute? Betsaida. Ngo bamuzanira impumyi ngo baramubwira bati ehe giriki yikoreko, twakuzaniye impumyi yikoreko, gira akantu k'ubwenge, korako, dushaka ukoreko. Ndiko ndabona abantu bazanye umuntu agwaye n'inshuti bamufise ku mutima birashoboka ariko bameze nk'ababwira Yesu uko Yesu akwiye gukora. Utegerezwa kumukorako, twamuzanye nguyu mukoreko. Nkuko umenga aba bantu nibo bazi ico Yesu ategerezwa gukora, nibo bariko bategeka ico Yesu akora. Abantu bariko bararaba umuntu bazanye bamubona afise intege nke, afise n'ingwara yuko utabona. Ntabona, sinzi nimba ari yavukanye cyangwa atabivukanye ariko ntabona. Aba bamuzanye barazi kibazo afise nukubona ariko bashaka ko Yesu akora uko bagomba. Tugaruke hagati yacu. Rimwe na rimwe naho tubwira Yesu ngo akora uko dushaka kuko twabonye ikibazo cacu nkuko umenga ikicotorega umuti. Ndonse umukozi w'Imana akankubita mu 40 jours tukasengana 40 jours y'amasengesho hanyuma hari naho ugenda bakakubwira bati ico kibazo cawe gikugwa ko na 21 kire ya 21. Abandi bati ni 40, abandi bati atakurambize ko ibiganza nta kigenda, abandi bati tuteza kubitutumura. Hari uburyo bwinshi abantu bakeneye gukira. Aba bantu babwira Yesu bati twamuzanye ariko uyu muntu nta yindi nzira tuva ngaho ugize iki umukoze ko. Nagomba mvuge gatonya kuri igisagara c'i Betsaida. Yesu yarigeze kukivuga ko muri Matayo 11 murandika imirongo, Matayo 11:21 ariko aravuga ngo wewe Betsaida, iyo umenya umunsi wagendewe, iyo umenya ibitangazo byakorewe muri wewe uba warizeye. Tubona ari gisagara cuzuyemwo l'incrédulité, ugukomantara kw'imitima. Igisagara c'i Betsaida cari gisagara kiri mu gukomantaza kw'imitima cane. Muri iki gisagara
tubona mugabo Yesu akora ntakora uko bamubwiye, ariko akora ukundi. Akora gute? Igisagara tubona Yesu ngo afata ukuboko wa yampumye ayijana he? Badusomeye 22. Turasubiramo wihuta. 22. Baraza bashika i Betsayida, bamuzanira impumyi, baramwinginga ngo ayikoreko. 23. Afata iyo mpumyi ukuboko, ayifata ukuboko, ayikura mu mihana, ayikura muri iyo mihana y'i Betsayida, ayijana hafi kure y'igisagara, ayijana kure, maze akora operation inyuma y'igisagara. Bene data, navuze ko Betsayida ni igisagara kirimo ugukomantara kw'imitima cyane. Igisagara naho wokora ibitangaza bimeze gute, baguma barondera akantu katagenda neza. Hari abantu babi Betsayida ngaha, akantu kose ugati hari akantu katagenda raba neza. Betsayida ni igisagara cyo gukomana kw'imitima. Yesu mu gukora kwiwe afata ukuboko wa muntu amujana he? Hanze, amukura muri ibyo bisagara, kuko yarazi neza yuko nibyaza gukora avisa abantu benshi n'amaso menshi, ariko aramuraba aza kuvuga ati umuntu w'Imana aramucira ko. Umuntu w'Imana akoresheje amate, yafuma arondera amazi ya Rodani, niho byari kumvikana. Igisagara cy'i Betsayida harimo ugukomantara kw'imitima cyane. Ndashaka kuvuga kuri igisagara n'abantu babamwo uno munsi. Tuba mu gisagara aho twibaza yuko gukira kwacu guhagaze kugukira ahantu haboneka physique. Igisagara cy'i Betsayida bashaka kubona mugabo naho babona ntibizera. Iki gisomwa tugisoma hagati yo hejuru umurongo wa 18. Yesu yahejeje kuvuga ijambo rivuga ngo, hari amajambo akomakomeye Yesu yahejeje kubwira abigishwa. Ijambere yarababwiye ngo mufise amaso ariko ntimubona. Acakora iki gitangaza cyo gushaka kugurura nompa amaso y'umubiri. Afata uyu muntu amujana ahiherereye, amujana kwa wenyene, kuko yarazi ko ikibazo ciwe atari amaso. Ikibazo kirakomeye kurusha amaso, kiri plus profond kurusha amaso. Ikibazo ciwe sa amaso gusa, ariko kirashika nibwina mu mutima. Abantu baba mu gisagara cy'i Betsayida bafise ikibazo, ariko bibaza ko bafise ikibazo c'amaso, cukushaka kuroranirwa hanze n'ibintu bitungane hanze, ariko ikibazo gifise umuzi munini ushika indani mu mutima. Umutima utizera. Ntibishoboka ko dukira cyangwa tubona ihinduka rishitse tudafise ukwizera. Ukwizera niyo condition ya mbere ituzana kugukira. Aba bagabo b'i Betsayida bari bafise ibyo bari bazi, mugabo bari abantu bapinga, abapingayi mtupu buzuye, ariko bakeneye gukira kuko bazanye na mugenzi wabo ngo bakire, mugabo bafise ugukekeranya. Bene data, aha hantu ndifuza ko Imana itwigisha gutahura ngo nimba dushaka gukira, intambuko ya mbere no kwizera. Ukwizera kudukura mu gisagara cyacu cy'i Betsayida, kudukura mu gisagara cyo gukomantara k'umutima, kudukura muri bya bindi abantu benshi tumenyereye. Wewe byagenze gute? Reka sha barabahenda, reka sha Imana ntayihari, canke Imana iratuzi, canke Imana ibijyanye n'ivyo bigirisha. Igisagara ubamwo cy'i Betsayida kirakubuza kutizera. Iyi Imana ishaka kugukiza ikeneye kukujana ahantu apa gutandukane na bagenzi bawe b'i Betsayida. Ugukira kwacu kurananiranye kuko twaramatanye na bagenzi bacu b'i Betsayida. Ntidushaka kuvana, tumviriza cyane iby'i Betsayida kurusha kumviriza ibyo umwami Kristo ariko aravuga. Dukunda cyane kunezereza b'i Betsayida kurusha kunezereza Imana ikora ku mitima yacu.
twibaza ngo ubukene bwacu ni ingwara, ni ugutunga, dushaka promotion. Ariko Imana ntibona ikibazo ico, irengeye ico. Kuko urashobora gukira umubiri ariko ugapfana kabonge. Urashobora ugakira abantu bose bakabona ngo numukire ariko uri kuja muri gihenomu. Betsaida iri kwiratwica tukanezererwa. Ikikundi turakeneye ko Yesu adufata ukuboko ngo dusohokane Betsaida. Ndakeneye gusohoka aho nakuze menyereye bambwira ngo ibi ni gutya, ibi bigenda gutya, Imana ntibaho. Nivyo twiga amashuri bamwe baraminuje, ariko bababwira ngo Imana ntiriho. C'est un être abantu bashizeho kugira ngo societe igende neza. Betsaida ni ivyiyumviro vyabo, ariko Imana ishaka kutujana mu ruhande ngo tutahuze aho ububi bwacu, aho ubukene bwacu buri. Ubukene bwacu nibuhagaze ku cyo tubuze kiboneka n'amaso, ariko ubukene bwacu bugira indani mu mutima, bushika indani mu mutima. Yesu ntiyari gushobora gukora, ntiyashatse gukora ibintu nkuko yarasanzwe babimenyereye. Ariko araraba umuntu bazanye, ariko abona bamuzanye kubera atabona. Ariko Yesu ntari kwabona amaso gusa, ariko abona n'imbere mu mutima. Uyu mugabo n'umunye Betsaida yuzuye arakeneye kubanza kwizera kugira ngo abone gukira. Uyu mugabo Yesu amujana mu ruhande, amujana ku ruhande. Ndipfuza yuko ivyo twagiye turakira mu bisagara vyacu, aho twakuriye n'ivyo twamenyereye, dusaba Kristo Yesu akatujana ku ruhande, adufata ukuboko kuko arabishoboye. Arazi aho ububi bwacu buri, arazi aho intege nke zacu ziri, arazi aho bitunanirira. Kumbure wewe hari aho wihenda ukibaza ngo ufise ikibazo c'amaso, ariko ikibazo nikiva ku maso, ikibazo kiva inani aho Yesu ashaka gutreta. Akariko ntashobora kubitreta wenyene, muri mu gikundi c'abantu agusaba ko muja mwenyene. Mu mwanya mwiza wo kwiherera niho twumva Imana iduhanura ikatubwira ati urakeneye guhinduka ngaha, aha hantu uragwaye. Ariko iyo ndi mu bantu benshi ndashobora kwerekana yuko byose bigenda neza, ndashobora kwerekana ko byose bitunganye, ndashobora kwerekana ko ta kibazo, ndashobora gutwenga nk'uko abandi batwenga, ndashobora kwambara nk'uko abandi bambara, ariko nkambarira ku bikomere n'umubabaro. Ndashobora kwerekana ko byose bimeze neza. Yesu araraba uwo muntu ati ikibazo si amaso, hari ikindi kibazo. Aba bagabo b'i Betsaida nibatahura ko ikibazo ca mbere nyamukuru kugira umuntu akire kandi ahinduke ni iki? Nukwizera. Ugukekeranya kw'aba bagabo, aba bantu b'i Betsaida kwaruzuye mu mitima yabo, bibuza ko bakira ico Imana igomba. Nikiye gisagara ubamwo uno munsi? Niye hantu ugendera? Niye hantu ukunda kuba? Abenshi dukunda kwinyegeza mu gikundi c'abantu benshi. Iyo hari abantu benshi ndashobora gusenga, ariko iyo ndi jenyine birananira. Iyo hari abantu bariko bararirimba numva nanje mpezagiwe, ariko urakeneye kuba wenyene imbere ya Yesu ngo gutahuza aho ubukene bwawe buri. Kwinyegeza mu bintu, kwinyegeza mu ngabire, kwinyegeza mu bantu benshi biradukundira, ariko sivyo bitujana kugukira. Yesu amufata ukuboko, ntiyakora nk'uko bashaka, amufata ukuboko, amusohokana, amujana kure. Yababandi bomubwira bati uraraba neza, mugabo urazi ibyo ariko arakora, ariko akoresha amate, raba neza. Amujana kure yaho babona, kuko aba bagabo bafise ugukekeranya no gukomanara ku mitima. Raba abantu muri kumwe, raba bose simvuze ngaha, raba abantu mubana, raba abantu mubana, raba abantu ugenderamwo, raba abantu mwamana, raba imvugo yabo, raba ivyo bakunda gukora, raba ivyo bakunda kuvuga. Akenshi baguma bavuga ngo ugiye uvuye he? Bivyo gusenga barabahenze. Ivyo bituma ukomanana umutima, ugatakaza ukwizera, ukabona ukabura ugukira no guhinduka ku mutima. Bagabo mu b'i Betsaida, haleluya.
ayaya ndabataye mu mutego. Yaravuyeyo. Haleluya. Ataravuyeyo. Icyo dukeneye ni ukuba ayiherereye hamwe na Yesu. Ikintu ndakigaruka ko bene data. Iki gisomwa kiri hagati yaho Yesu yaraheje kuvuga ati murafise amaso ntimubona, mufise amatwi ntimwumva. Mu nyuma aheje gukora igitangaza ku murongo wa 200, nibaza ko ari 200 na kangahe 29, nahaca asubira kubabwira ngo mwibaza ko ndinde. Ibibazo bibiri birakomeye. Mufise amaso ntimubona, mufise amatwi ntimwumva. Hagati yaho akoze igitangaza ku murongo wa 29 arababajije ati none mweho mwibaza ngo ndinde. Iki kibazo cyaracanganije abantu. Kubera iki? Vyukuri basanze bafise amaso batabona. Bari bazi ngo impumyi ni wa mugabo bazanye, ariko nabo mu rundi ruhande turi impumyi kuko dukurikira umuntu tutazi. Dukurikira Yesu mugani twigeze tumumenya. Ndashaka kuvugana n'abantu bamaze imyaka mu rusengero, ariko nibaza yuko Yesu iki kibazo yo kibabaza, wewe wibaza ko ndinde? Ni giki unyita? Umfata gute? Reka kumbwira ibya korale, reka kumbwira umugwi w'amasenzi urimwo, reka kumbwira ingene mwagiye muri mission muvuga ubutumwa, reka kumbwira ngo tujane tuvugane twenyene. Umbwira ko ndinde? Unyita nde? Umfata gute? Iki ni kibazo gikomeye dutegerezo kwishura. Tutacishuye amaso yacu twibaza ngo turabona ariko ntitubona, twibaza ngo turumva ariko ntitwumva. Dukeneye gukogwako ubwa kabiri nk'uyu mugabo uko yakogweko. Bene data, Yesu aramujana amukora ku maso. Murongo wa 23 batubwiye ngo acira ko amate amukora ku maso, hanyuma aramubaza ikibazo. Ikintu cyambere nashaka kubabwira gidufasha gukira no guhinduka k'ukuri no kwizera. Naho uyu mugabo yarava mu gisagara c'abantu babakomantaza imitima incrédule, yaremeye Yesu aramujana. Ikintu nagikunze, yemeye gufatwa ukuboko, Yesu aramujana. Sinzi nimba bagize imetero 100 cyangwa 200, ariko urabona ufashwe n'umuntu ariko arakujana, ntubone neza ariko arakujana, mugabo urizera ivyo byose yuko yariko arakujana ugiye gukira. Birasaba ko twizera. Sinshobora gukira ntizeye. Abenshi turavuga ngo Mana ndaguhaye umutima wanje, ariko hagera ku bintu bimwe bimwe, Mana ntunkorereko, ntumpindurire. Ndabibona, ntuharabe, ndahabona. Dufise ukwizera kwigice, dufise ukwizera kutagaragara mu kuwerekurira, mu kwiha, mu kwiyegurira Kristo. Nico gituma gukira kwacu kubigice, kuko dushaka dukirize aha nyene mubi wacu Betsaida. Numvirize Yesu ariko kandi numvirize Betsaida. Numvirize ijambo ry'Imana ariko kandi bambwire neza ibigezweho n'ingene nkwiye kuba. Ndiko ndumviriza Imana ariko kandi mfise n'umutima wo kumviriza isi. Iki kibazo turakigira bikatubuza kubona n'amaso y'imwemu. Ugukira kwacu kurananirana kubera iki? Turatambikije hamwe, turakunda ivy'Imana ariko twava muri iyi nzira yo gusenga mwanya mutonya dusohotse hanze, umwe wese afise programme, kandi zimwe mu programme Imana irazizi ko atari nziza. Mbega ukwizera kwacu guhagaze he? Abenshi barinjira mu rusengero kuko bakeneye ivy'Imana bakorera. Mwiza amaso c'est tout, ntumbwira ibindi, ndashaka kubona hanyuma mbone neza abigeme bagezweho. Dushaka gukira mugabo ngo twikorera ivyaha. Biratandukanye n'ivy'Imana ishaka. Nashaka gukiza nguje mu gihenomu, nashaka gukiza nguje mu muriro, ashaka gukiza n'umutima wawe ngukire. Urakeneye agakiza, ukeneye agakiza.
nukeneye promotion, nukeneye ibintu byiza, nukeneye ibintu bigezweho, nukeneye amagara gusa, kuko amagara ushobora kuyagira ariko ukaja muri gihenomu. Ukeneye agakiza gashiki bwina mutima kagahindura umuntu. Ako nushobora kukabona ukitambikije, oya Yesu sinshaka unjanye he, banzungumiza unkirize ngaha nyene. Uyu mugabo ntiyavuze ivyo, yaremeye. Baramujana, sinzi nimba yagize ibirometero, ariko ivyo byose ngira Yesu yarabwiye abantu bati subira inyuma, mugiye he, subira inyuma. Aravyumva avuga ati bagenzi banje basigaye inyuma, sigaye je nyene. None uyu mugabo by'ukuri anjanye he, arankiza ndakira. Ariko kuko Yesu atabona ugukira k'umubiri gusa, azi n'ivyo dukeneye ibwina mutima, dukeneye kumwemerera akatujana. Urugezo ugera ko gukwiha no kwiyemerera no kwizera Kristo ngo agutware, niko rugezo ageza ko kugukiza. Ndasubiramwo, urugezo wemerera Kristo ngo agutware, akujane, agutandukane na Betsaida, akujane aho utazi, ariko ukamwemerera, niko rugezo ugera ko gukira. Nukira umubiri gusa, ariko ukira n'umutima. Ukira burundu, uronka agakiza n'ihinduka rishitse. Abenshi turanka, unjanye he, ndashaka Imana, mugabo nshaka Imana inkorera ivyo nshaka, nshaka Imana inkirize ngaha nyene, nshaka Imana inkoreko, ntinjane mu bindi. Ico kiriko kiratuza kuronka umugisha no gukira. Wizera gushika ku rugezo ruhe? Bene data, intambuko ya mbere yo gukira no guhinduka vy'ukuri ni iyihe? Twavuze ukwizera. Ukwizera kumbwira ngo sindabibonesha amaso, ariko ndazi ko biriho. Ukwizera kumbwira ngo uwo wizigiye ntahinduka, ibintu byose birahinduka, ariko we ntahinduka. Ukwizera kumbwira ngo nibitahari birahari. Ukwizera kumbwira ngo nibinsaba ko ndabikorera ko, sibinsaba ko ndabibonesha amaso, ariko nizera Kristo abishiraho. Ukwizera kumbwira ngo naho ntabonesha aya maso y'umubiri, ashobora kunkiza y'umubiri na cane cane y'umutima. Ukwizera kumpa kwakira ugukira kuzima. Birababaje, bamwe twarumvise igihe bonke yaza, bamwe barakize baramuguruka, inyuma y'imisi ngahe baca basubira kubibimuga, kandi bari bakize neza. Ikibazo cyahabaye ni ikihe? Turaza kukibona ngaha. Ariko ufate mu mutwe yuko kwizera ari kibazo ca mbere kigutuma, ni nyishu ya mbere igutuma uronka gukira no guhinduka. Tuje kuca kabiri. Ica kabiri kidufasha gukira no guhinduka kukuri, no gusesa umutima imbere ya Imana, gusuka umutima imbere y'Imana. Urizera nivyo, ariko usuka umutima imbere y'Imana. 24-25. Iraramura amaso, iramwishura iti ndabona abantu kuko mbona ibisa n'ibiti bigendagenda. 25. Yongera kurambika ibiganza ku maso yayo, iritegereza, irakira, yihweza byose neza. Yesu aramubaza ati urabona iki? Uyu mugabo aravuga, avugisha ukuri. Bene data, hari abantu tugera ahantu ntitube mu kuri, bikatubuza kubohoka no gukira. Ndagasubiramo, hari abantu tunyegeza ibintu tugashira ahantu twinyegeza n'Imana. Mumva ibyo bintu ngene bitumvikana. Turanyegeza gushika naho ntitunyegeza abantu gusa, hari n'umuntu abika ikintu ahantu nabo nyine atazoshika. Ariko si ibyo gusa, agashobora no kunyegeza Imana ibona byose. Uyu mugabo Yesu aramubaza, mbega Yesu ntiyarazi neza ko yakize cyangwa atakize? Mbega Yesu arafise ikibazo cyo kumenya nimba uyu muntu yakize cyangwa atakize? Kwereka mubaza, mbega Yesu n'umuntu akekeranya nawe yuko ashobora kuba atakize cyangwa atakakoze neza? No. Yesu arabizi, ariko arashaka kumenya urugezo ugeze ko
bwo gutahura no guhinduka. Wewe wifata kugeze ku rugezo uruhe? Mbega urasuzuma umutima wawe ukayibwiza ukuri cyangwa uribesha ukanayibesha? Ibi nibishika aho Yesu yariko aramubaza ati ubona iki? Nawe aravugisha ukuri ati ivyo mbona ni ibara, ivyo mbona sinokubesha, ivyo mbona abantu, mugabo abo bantu mbona umenga ni biti, kandi navyo nyene ni biti biriko biragenda. Yavugishije ukuri. Ndakunda yuko iyi Imana ishaka kudukiza iradusaba ko tuba honnête, sincère imbere yayo. Bamwe twaje imbere y'Imana tuyibwira bimwe, ariko ibindi tugira iki? Turanyegeza. Turayibwira ibigenda neza, ariko hari intege nke tukanyegeza. Tukabwira ngo nta kibazo, kazima n'ivyo biti ndabibona. Ni wategerezwa kubona ibiti, wahamagarirwa kubona abantu ukababona neza. Hagati yacu hari abantu bahora babona abantu bakabona nk'ibiti. Bega iyo ubonye nk'ibiti wategezwa kubona abantu, urubaha ukakubwira Imana ati Mana ndagwaye, ndacagwaye, mpindura uko siko nategezwa kubona. Mwishengero dushobora guhurirayo turi abantu tubona diferama. Iki gice kinyereka ingene Yesu ariko arahindura umuntu, atabikoze ngo pa, sikina akora ngo, ariko kitwereka ngo ihinduka no gukura mu buryo bw'impwemo n'urugendo. Ndagisubiyemo, gukura nihinduka. Rimwe na rimwe twiteze yuko umuntu azokura pa, aheje gukizwa buno nyene agacakura, agacatangura gukorera Imana, ariko hariho urugezo Betsaida imuzuyemo, ategerezwa kugenda ahinduka n'urugendo. Muri iki gice mbona Yesu afata umwanya yuko uyu muntu amugirira icambere, akamubaza ingene ariko ariyumva, akamubaza ahageze, hanyuma agasubira agakora ubwa kabiri. Urugendo rwacu rwo gukura mu mpwemu c'est pas instantané, si kintu giturumbuka kitugwako, ariko n'urugendo nemerera kubwira Imana ibiriko biraba mu mutima wanje. N'urugendo nemerera kuyibwira nti aha biracangoye, aha nategezwa kubona neza, ariko ndiko mbona nabi, mbona abantu kutariko. Abantu wareme mu ishusho ryawe nategezwa kubabona nk'abantu wowe wakunze, ariko mfise ugwanko sinzi iyo ruva. Mana subira unkoreko. Mfise ishari sinzi iyo riva. Mana nkura mu ishari. Ndabona abantu muganda babona ukutariko, nategezwa kubabona nk'abantu waremye mu ishusho ryawe. Ndakeneye guhinduka. Ihinduka bene data n'urugendo. N'urugendo, ariko kandi muri urwo rugendo Yesu aguma kubaza, ubona gute? Ugeze he? Ugejeje he? Ihinduka ryawe rigeze he? Ni ibintu abigisha Yesu ariko arigisha abigisha biwe yuko urugendo rwo kuba umwigishwa si kintu kiza ngo kice kiba buno nyene, ariko yarababwiye ngo murafise amaso muga hari ikibazo cyo kutabona, murangendana nanje muga ntimuramenya. Turakeneye bene data, hagati y'imyaka umaze ukijijwe canke imyaka umaze ukorera Imana, urakeneye gusubira kuva mu gisagara c'Ibetsaida ngo wiherere wiyumvire ngo mbega hajya Yesu narakumenye, vy'ukuri ndakuzi canke ndakuronderako ivyo nama ndagusaba. Mbega umunsi Yesu yovuga ati kuva uno munsi abantu bose muhora musenga musaba ibintu, uno munsi ndugaye nta na kimwe muzosura kuronka, bande bo bandanye basenga Imana. Ndabasabe mudoze intoki, ariko Imana irabazi. Bamwe igitigiri cyo shita. Kubera iki? Kuko tuzi imbere y'Imana kuvyo dukeneye. Mana wabonye rasyo yaheze, bansavye y'inzu, ndakuze kuri Imana ishoboye. Ushoboye iki? Ndakuze kuri Imana igitangaza. Ya majambo utangura kuvuga kugira ngo yishikirize rya jambo nyamukuru rivuga ngo Rwaye baransohoye Mana.
harabavye. Umunsi Imana yovuga ati ndugaye ivyo munsaba vyose, ngiye mu ikonje y'ivyerekeye ivyo ntanga, ariko ngoma ndi Imana yanyu, ni bande boyisenga? Ni bande bo kwama baza mu rusengero iryo tangazo ryarasohose neza na neza? Ni bande bo korera Imana iryo tangazo ryarasohose? Dufise ikibazo rero. Ikibazo ni gikuru, ikibazo gikuru si ikibazo c'amaso, ni ikibazo c'umutima. Mbega turabona Yesu ngo tumumenye, canke turamwizera, canke tumukurikira kugira ngo dukize amaso? Ariko tujana iruhanda tubwira ati ikibazo canyu si amaso, hari yindi operasyon y'indani. Deja ntimuranamenya nitwa nde, ndinde. Bose abariko baramukurikira agacerere 29, agacerere pyo, barananirwa kuvuga, ariko bari kumwe nawe. Umwe wenyene niwe Imana yahishuriye iti uri Kristo umwana w'Imana nzima. Kandi uyo niwe yigeze kuvuga, kandi umunsi umwe bariko baravuga, Yesu ariko arabwira abigishwa, yarababwiye ati none abandi ko bagiye mwe nimwogenda munkurikirira iki? Arahindukira arababwira ati none mundonderera iki? Mwe nimwogenda abandi nimwabonye ko bagiye. Naho habaye agacerere kandi wa undi yahishurirwa uwo ari we, niwe wenyene yasuye kuvuga ngo tukuveko tujehe. Ni muri wewe twaronse amajambo y'ubugingo, kandi twarakwizeye twakira nkuri Imana. Uno munsi ibibazo birashobora gushika, ivyo bibazo bikamera nk'ibitubwira ngo uracakurikira Yesu. Mbega uno munsi ni bande boshobora kwishura ngo turacabana yatumukurikira? Nabugurutse amaso babona neza, baramumenya. Keneye kumenya Yesu, turakeneye kumenya Yesu. Kumenya Yesu niwe ntanguriro, niwe tanguriro yo kwizera, kandi niwe azogusozera. Niwe rembo ry'ijuru, niwe gupfa n'ukuzuka, niwe bugingo, niwe nzira kuri n'ubugingo. Umwizeye ntazokwigera maramara. Ndakeneye kukumenya Yesu, ndakeneye kukumenya Yesu, ndakeneye kukumenya. Umutima wanje ndakeneye kuyimenya. Ndashobora kuba nzi byinshi mu byo mbona n'ibyo numva, ariko birarengeye ibyo mbona n'ibyo numva. Nkeneye ibikora ku mutima wanje. Ica kabiri twumvise ngo kugira ngo ukire wongere uhinduke urakeneye kugurura umutima Imana. Uyu mugabo ntiyahishije. Bamwe muri twebwe twavuga ngo sigaye mbona. Ubona iki? Ubona iki? Ibiti. Ubona ibiti naho nyene uri kuvyita ko biriko biragenda, na ibiti ntibigenda. Kenshi turiyumvira ko tubona akantu gatonya gusa Imana ikuguruye igakora ka operation, ikaguha ingabire gintonya, usigara uri mu kirere nugendera hasi. Imana idufashe. Aho nyene tugasha tudugira aho hantu tukabona ko abantu bose ari petit joueur mu kirere. Je mwambonye man of God yashitse, man of God. Kwereka mutashize itapi ngaha, kwereka mutantwaza ishakoshi. Nimwambonye man of God. Kubera iki? Kuko wugururiwe akantu gato, naho nyene raba neza gutari kubona ibiti. Imana idufashe. Turakeneye kuguruka umutima tukavuga ukuri. Mana nibaza ngo ndabona, ariko ndabona umenga hari ibintu bincanze. Ivyo ndiko ndabona mbona umenga ni biti, kandi navyo nyene mbona bigenda. Subira ungirira kandi kantu, subira unkoreko. Subira unkoreko Mana, subira uvugane nanje Mana. Ivyo ntibiba i Betsaida, biba hanze i Betsaida. Ivyo ntibibera mu gikundi c'abantu benshi, biba hiherereye. Hamurondera Imana ku giti cawe, urondera Imana dans le lieu secret, aho Dawidi yaramenyereye kuba. Yarabiyire kuba ahiherereye. Aho niho yaronderera Imana n'umutima wiwe. Ntiyari mu gikundi c'abantu. Uno munsi dusigaye turindira kuba mu gikundi, naho nyene muri ico gikundi muracumva? Si gikundiro? Okay, igikundi ikigwi turondera kuba mu gigwi c'abantu, naho nyene tugasenga turi muri surfi, ukaririmba turi muri surfi.
ivyo turimo. Turi muri show. Turi muri spectacle. Yesu yaturaba akavuga ati mwibaza ngo murabona. Mufise amaso ntimubona. Mufise amatwi ntimubona. Ikimenyamenya mwibaza ngo ndinde. Cyo si cyo agomba ko tumenya. Agomba ko tumumenya personnellement. Umwe wese ku giti ciwe. Iyo duhuye umwe wese yaramenya Imana turatsanya. Haba ububasha n'ubushobozi. Presence y'Imana ihagarara hagati yacu. Ariko iyo duhuye bamwe bariko babona nk'ibiti kandi barabinyegeje. Bagaca bagendera kuri ivyo bintu bibaza ngo nivyo vy'ukuri. Baca batangura kugwanya ab'Imana iri kwiragendera. Turakeneye kumumenya. Paulo yaravuze ngo ndakeneye kumumenya. Menye n'ububasha bwamuzuye mu bapfuye. Nanje iryo sengesho ndarifise. Mana ndakeneye kukumenya. Ndakeneye kukumenya. Uhindura umutima wanje. Bimwe hari ivyo nibaza ngo ndabona mugabo simbona. Hari ivyo nibaza ngo ndazi mugabo sindamenya. Ndagukeneye. Ukugurura umutima kurakiza kandi kurahindura. Ni ca kabiri nababwiye. Ica mbere no kwizera, ica kabiri ube sincere. Ugurura umutima Imana, uyibwirira ugeze ko kuko gukura no guhinduka si ikintu kiza gutya ariko ni ikintu kidufata umwanya n'urugendo. Icyanyuma umurongo wa 24 oya 26 amurungika iwe ati nuje no muri iriya mihana. Ahejeje kumukiza, ahejeje kubona neza ikintu cya gatatu nibaza ko gikenewe nanditse nti nukuzigama ukwizera. Wizeye wuguruye umutima Imana iragukiza, iragutahuza aho ugeze, iraguhindura. Icyanyuma nibaza ko gikenewe nukuzigama ivyo wahawe. Uyu mugabo bamubujije kuja hehe? Subira muhiri wanyu, genda ubeho ubuzima aho ubera icyitegererezo umuryango wawe, ariko ntusubirehe. Ntusubirehe. Ndashaka kubumva. Ntusubirehe. Betsaida. Ntusubireyo. Kuko hariya uraka hari ivyo ubona bo batarabona. Baza gusubira kukubwira ngo ubu rero uje aragahambaye. Ubu rero uje kwigirisha. Mama wanje usigaye uri bishop. Oya Jesse ndi bishop. Oya ari bishop. Utangure guharira, utangure kugabanya, urusenga, ugabanye kugira ngo Betsaida ikwemere. Bangahe bazamye mu kwizera kuko basubiye Betsaida. Gira mugenzi wawe uti warasubiyeyo cyangwa uracariyo? Kibazo Betsaida. Genda ariko zigama icyo wahawe. Ziga mu kwizera. Warabonye Kristo ko ari Kristo umwana w'Imana nzima, ari we wenyine akiza. Ntakiza umubiri, akiza n'umutima. Genda nuko kwizera. Gendera muri uko kwizera. Reka gusubira muri ba bantu bakomanaje imitima bakubwira ngo ntibishoboka, bakubwira ngo urarengeje, wewe nturi modere. Benshi dushaka kuba modere. Modere par qui? Modere par Betsaida, le monde. Isi ishaka kuduha umuderi mu kirundi ciza. Ishaka kutumodela, kuduha umuderi tugenderako. Isi genda gutya, ishaka ngo tugende gutya. Isi uno munsi nimbi ifisi bigezweho, ishaka ngo tugende tuvise bigezweho. Twebwe ubwami bwacu subwo ngakwisi. Twategezwe kugaragaza ubwami bw'ijuru. Turi ngamwe isi dutambuka bakavuga ngo bajya abantu bafise imico itandukanye n'iyabandi. Bajya abantu bafise iyo bava, bajya abantu ingene bitwara, ingene bishura, ingene bifata mu bihe bigoye, bagaragaza ubwami barimwo. Betsaida vayo. Ntusubireyo. Betsaida irakonona. Usubira mu gisagara birakonona. Ndiko ndavugana n'abantu no munsi bariko baragabanuka mu kwizera kubera iki? Byarabananiye ko bava Betsaida. Garanye
niyo agiye kwakira igitangaza c'Imana aca yihuta agasubira, oya mama wanje none bava baca bambona yuko nanje nari reka basi mbane nabo, ugacuja muri bo ugasohokana nabo ngo ni karaoke isanzwe. Ziga mu kwizera, ico wahawe urategezwa ukibumbatira. Izera cyo kimwe nanje. Haleluya, haleluya. Ndakeneye gukira nihinduka rizima, ihinduka rigumaho ryagusaba kwizera. Umugorosi wanje azobeshwaho niyo njororo, umutima wanje ntuzomunezererwa. Icya kabiri, ndakeneye kugurura umutima imbere y'Imana, simbe ndi muri fo kugira ivyo ntari, kwigirisha imbere y'Imana. Oya, ndavugisha ukuri, aha ndacagwaye, mpindura Mana. Icya gatatu, imaze kumpindura ndashaka kugendera mu kwizera. Sinkeneye gukekeranya ngo nsubire ahantu bansubiza hasi mu kwizera. Turagiye gusenga. Ibi turiko tuvugana bamwe bibaza ngo nugukira mu mubiri, ariko si gukira mu mubiri. Icyo turavuga ngaha no gukira mu mpemu. No munsi uhagaze gute mu kwizera? Ntaco bitwaye, ntiwibaze ngo ni ikintu kiba buno nyene. C'est pas instantané. Non, 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 non. Ariko n'urugendo. Yesu arashaka kujana nawe mu rugo rugendo. Ariko hitamo kuyizera. Yiha ukuboko ikujane. Ukuboko Yesu akutware. Hariho obscurité imwe urimwo. Hari umwijima urimwo. Hari ibintu byinshi utabona. Ariko rekurira Yesu ukuboko agutware. Akujanye heza kuko ashaka kuguhindura. Mwemerere. Ndashaka kuvugana ubwa mbere na mbere n'abantu bataraha ubugingo bwabo Kristo Yesu, bakiri o control y'ubuzima bwabo. Muragwana ariko ntimuzokwigera munesha. Muragerageza guhindura no guhinduka ariko ntibizoshoboka. Gushika umunsi mudugije amaboko mukavuga muti, turaguhaye ubugingo bwanje, turaguhaye ubugingo bwacu, ndaguhaye ubugingo bwanje Kristo, ndakeneye umpize. Niwe wenyine ashobora kuguharira ibyaha, akaguha gutangura ubuzima bushasha, ubuzima buri mu munezero naho harimo imitego myinshi. Uwipfuza guha ubugingo bwiwe Kristo Yesu, umwanya duciye bugufi uno mwanya ndashaka ngo duze urutoki dufashanye gusenga. Ushaka guha ubugingo bwiwe Yesu atarakizwa, ashaka guha ubugingo bwiwe Kristo Yesu, aduze ukuboko kwiwe. Haleluya. Yesu niwe wenyine ahindura. Ivyananiranye Yesu arabishoboye. Haleluya. Ivyananiranye Yesu arabishoboye. Hari uyundi agwana n'ijwi yo mutima rimubwira ngo Imana iguhezagire, rimubwira ngo uzobura kizwa n'undi munsi, uracafise igihe, uracari muto. Ariko ninde yakubwiye ko ukiri muto? Umwanya uri kurumva ibi bintu ukavyumva, urakeneye gukizwa. Nta buto bwo gukizwa igihe utahura ijambo ry'Imana. Haleluya. Hari umunezero mu bwami bw'Imana kubw'umuntu umwe. Umuntu umwe, Bibiliya ivuga ngo hari umunezero mu ijuru kubw'umuntu umwe. Haleluya. Sawa mukozi w'Imana bafashe. Imana imuhezagire, karibu cyane. Begerane. Kubw'umwanya tuashaka gusenga. Arabafasha misengesho yo guha ubugingo bwabo Kristo Yesu. Ariko natwe hari icyo Imana yavuganye natwe. Haleluya. Reka tumere nk'abari sohotse hanze y'igisagara ca Betsaida. Uri imbere y'umwami wawe, nta nikindi, nta bandi muri kumwe, n'uwo mwazananye ntari hafi yawe, ariko uri imbere ya Yesu, nta wundi muri kumwe. Mbega umubwira iki? Ino saha wumva umubwira iki? Muri hanze y'igisagara, muri babiri, arakeneye kumva ico umutima wawe uvuga uno munsi. Mbega umubwira iki kuvyerekeye ikibazo ufise c'umutima? Mbega umubwira iki kumugururira no kumusesera umutima wawe? Mbega umubwira iki? Robo sashneve. Mwami Yesu, turaje imbere yawe, turagushima ko riwe Mana y'agakiza kacu. Robo saya, turagushima ku mahoro n'umunezero turonkera muri wewe. Tuje imbere yawe Mana, turazi ko dukeneye gukura no guhingurwa gose. Personnellement Mana, ndaje imbere yawe, ndagukeneye.
ndagukeneye mana. Iyo tuvuze ko tuzi ngo tuba dushobora kwihenda, ariko ndacakeneye kukumenya. Ndakeneye wugurura amaso yanje mana. Ndakeneye ukore ku mutima wanje mana. Ndakeneye nkubone mana ukundi. Ndakeneye undinde kukumenyera, undinde kukumenyera robosa, ariko mu mutima ukunyotegwa uko bukeye uko bwije. Ndashaka ukunyotererwa mana, ndashaka kukumenya, ndashaka kukugurura umutima n'intege nke zanje mana. Niwunzi bene data, senga uri imbere ya Yesu, nta wundi muntu muri kumwe, nta wundi muntu muri kumwe, nta wundi uri inyuma y'igisagara. Urakeneye kumwizera no kumusesera umutima wawe. Uniguse tena, uniguse tena, uniguse. Senga, 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 senga. Mwami Yesu, turi imbere yawe. Niwe wenyine ushobora guhindura ubuzima bwanje, niwe ushobora kungiza mana. Sinyine gukira ku mubiri, nkeneye na cyane cyane ku mutima. Mana ndagukeneye, morako bwa kabiri, kora ku buzima bwanje, mpindura mana urugezo ngezemo, ndacakunyotererewe. Mwami Mana, ni wowe uzi imitima y'umuntu wese mu bari hano, ni wowe uzi kandi inyota yiwe, ni wowe uzi ubukene bwacu. Ndakwinginga Mana, mu izina rya Yesu, utunyoteze ibirengeye iby'umubiri n'iby'amaso yacu atwereka, ariko utunyoteze iby'ubwami bwawe, utunyoteze ukugororoka, utunyoteze uko kubaha, utunyoteze ukusesa umutima imbere yawe Mana. Ndasengeye n'abasubiye inyuma, ndabasengeye Mana ngo bavyure, uvyure ubugingo bwabo, uvyure imitima yabo, ubahe gushikama muri wewe, ubahe kugaruka kuri wewe, soko y'ubuzima. Wowe udagarukira ku mubiri gusa, ariko umenya ubukene bw'umuntu gushika indani mutima. Ndagusaba udukize, agakiza kawe gashitse kaboneke imitima yacu Mana. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Ndagushima kumwe wese mu basenze hano uko yabwiye wewe, kandi Mana uko ashishikara guhamagara, ushishikara ubana nawe, haba hano haba muhira. Ubuntu bwawe bane natwe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya.